Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabashimikiye ku nkuru ikurikira ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ku kajagari muri diplomasi aho ambasaderi Nahiraja ahamagara abarwizatunga mu Bubirigi mu gihe Nyamitwe wewe ariko arabatuka Ambasaderi Terence Nahiraja aserukira Uburundi i Buruseli mu Bubirigi akarere ajejwe kagizwe n'Ububirigi ubumwe bwa Buraya na Luxembourg muri kino gihe Terence Nahiraja ariko akora ivyo ashoboye vyose ngo imigenderanire y'u Burundi n'Ububirigi isubire kuba myiza igikorwa ashizeko inguvu cane muri no minsi ni ukurondera ko abarwizatunga b'Ababirigi bokwitaba inama y'abarwizatunga bashaka kuzana imitahe mu Burundi izobera i Bujumbura muri Kigarama 2024 muri iyo ntumbero ambasaderi Nahiraja agerageza gukomeza diaspora y'abarundi begereye CNDD FDD ngo bamufashe kwerekana ishusho nziza y'u Burundi n'ubutegetsi buri mu Burundi ni gutyo muri no minsi yakiriye bamwe mu baserukira iyo diaspora nshasha nka Gabriel Rufyiri aherutse gutorwa mu baserukira iyo diaspora yegereye CNDD FDD naho wewe hasanzwe aba mu Burundi muri no minsi nyene ambasaderi Nahiraja yaratumye ko amanama y'abarwizatunga b'Ababirigi anabahuza n'umushikiranganji Albert Shingiro ngo abumvishe ko bokwitaba iyo nama y'i Bujumbura aho agerageza kubabwira ko umutekano ari wose ko bazoronka uburusho kw'igihugu baramarame ya diaspora nayo nyene higasasira Nyamitwe wewe ati mwanguha abo n'abansi bacu Ambasaderi Willy Nyamitwe aserukira Uburundi ya Addis Abeba muri Ethiopia akarere ajejwe kakaba kagizwe na Ethiopia ubumwe bwa Afrika Sudani y'ubumanuko Chad Djibouti Eritrea ndetse na Israel kuva mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza Nyamitwe hazwi nk'umwe mu bagumyabanga bakoresha imvugo zikarishe z'urwango ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD be n'ibihugu yita ivy'abansi Willy Nyamitwe afatwa kandi nk'umwe mu bari mw'iragire rya Petero Nkurunziza Nyamitwe ni nawe munywanyi wa CNDD FDD akurikirwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi bigasigura ko ico yanditse kigira ijwi kurusha izindi nzego z'igihugu mu gihe ambasaderi Ntahiraja ariko arakovya ngo aronke abarwizatunga b'Ababirigi Willy Nyamitwe wewe yafashe ako kanya nyene asubira kwibutsa ibiganiro yakoze atuka Ububirigi ku ntwaro ya Nkurunziza hatanguye gukwiragizwa agace k'ikiganiro Nyamitwe yakoreye muri Canada mu mwaka w'ibihumbi 2016 muri ako gace Willy Nyamitwe akaba yemeza ko General Godefroid Niyombare yahungiye mu Bubiligi akoresheje pasiporo y'u Rwanda akanavuga ko Ububirigi bwabuze uko bwifata inyuma yo kwakira Niyombare muri ako kavideo Nyamitwe yagiriza Ububirigi ko bwama buri inyuma y'injyane mu Burundi akanongera koko bwashaka kurungika ingabo mu Burundi buciye muri Maprobu birazwi ko Nyamitwe ari umubeshi katwa umuravye yemeza ivyo bintu birazwi ko Nyamitwe ari umubeshi katwa umuravye yemeza ivyo bintu bo kwibaza ko hafise ivyemezo ubu we nyene aremeza ko yariko arabesha General Niyombare ntiyigeze aja mu Bubiligi mu gihe abantu bose bariko baribaza iyo video izananye mu gihe Uburundi bukeneye Ububirigi Nyamitwe yaciye yandika ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko abakeneye kumviriza ibiganiro yakoreye muri Canada mu mwaka wa 2016
bogisanga ku rubuga rwiwe rwa YouTube, atanga n'umurongo bagisangako. Aho hari kuwa 11 z'ukwezi kw'icumi 2024. Ni ukuvuga mu gihe nyene Albert Shingiro na Terence Nahiraja bariko bararesha ababirigi ngo bazane amahera mu Burundi, bakabumvisha ko ibintu vyahindutse bitakimeze nko mu gihe ca Nkurunziza. Nyamitwe we yatumiye abamukurikira bose kumviriza ikiganiro yakoze atuka ababirigi ku ntwaro ya Nkurunziza. Ibintu vyakozwe mu rwenge rwinshi cane, akavideo gatoya katazwi iyo kavuye. Hanyuma Nyamitwe ku rubuga rwiwe yerekana ko uko abona Ububirigi, yerekana uko abona Ububirigi, akabikora nk'uwishura abatazwi basohoye akavideo gatoya, ariko akabikora abizi neza ko abaja kumviriza ico kiganiro harimwo ababirigi bariko basabwa kuzana imitahe mu Burundi, baca bumva urwanko intwaro ya CNDD-FDD ifitiye ababirigi. Nyamitwe abonye RPA imwerekanye ivyo ariko arakora mu kwica utwigoro twa Albert Shingiro na Terence Nahiraja, yaciye yikora mu gahogo nk'uko yama atuka umuyobozi wa RPA Bob Rugurika, abona kurondera gukosora buke buke ivyo yavuze. Aho hari kuwa 15 z'ukwezi kw'icumi 2024, yamara ikibico yari yamaze kugikora. Ukuri kwa Nyamitwe nta cahindutse mu Burundi. Nubwo Willy Nyamitwe aboneka ko hariko aragwanya mu rwenge rwinshi ibikorwa vya Ambasaderi Nahiraja mu Bubiligi, ariko kandi ico yakoze niko kuri. Nta mpinduka intwaro ya Evariste Ndayishimiye yazanye mu Burundi. Ivyiyumviro vy'urwango vyaranze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bikiranga intwaro ya Ndayishimiye. Abarundi babandanya kwicwa no kunyuruzwa atacamira. Ubutungane ntibukora. Niko vyari bimeze kuri Nkurunziza. Indiri z'abarundi baracitwa abansi b'igihugu. Abatari bake baracari impunzi zihigwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Mu Burundi nta mwidegemvyo uharangwa. Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 harimirije, none n'umugambwe wari wabaye uwa kabiri warasambuwe kugira bawubuze kuyitaba. Nkurunziza we basi yari yaretse agatorwasa aritoza, ariko nivyo bitoya Ndayishimiye ntavyo ashoboye. Guhamagara abarwizatunga bimaze iki upfunze muganga Christophe Sahabo? Aho ibitaro Kira Hospital vyugururwa mu mwaka w'ibihumbi 2015, Perezida Nkurunziza yari yashimagije Christophe Sahabo nk'umurundi w'akarorero mu kubona agira umutima wo kubaka ibitaro vy'akarorero mu karere. Yongera akwegera abarwizatunga bo mu Busuwisi bazana amafaranga atari make, ariko abategetsi bamaze kubona ingene Kira Hospital iriko irahurumbirwa n'abarwayi mu karere, ikabona ingene bazana amadolari, indoto yabaye iyo kunyaga ivyo bitaro. Umwe yashimagizwa amaze imyaka 2 n'igice mu munyororo, nta rubanza agira, ntanarekuriwe kuja kwivuza. None ubu abandi barwizatunga bagiye kuzana imitahe kugira ngo ivyabo bizohave binyarwa gutyo nyene. Nta muntu yipfuza kujana amatungo yiwe mu gihugu kitagira ubutungane. Igihugu umukuru w'iperereza ategeka ubutungane, nta munyamahanga yokwipfuza kugishiramwo amahera yiwe kubera atigera amenya ibizokurikira. Amakuru dufise yemeza ko n'abarwizatunga benshi b'abarundi bariko barajana amatungo yabo hanze kubera batabona iyi ntwaro ya Ndayishimiye iriko irabajana. Kubw'umutekano wabo ntiwovuga amazina y'abarwizatunga bakomeye muri CNDD-FDD bariko barondera ababafasha guhungisha ababo n'amatungo yabo. None igihugu kitizewe n'abaco kigiye kwizerwa n'abanyamahanga. Intwaro ya Ndayishimiye nitahukane impunzi
isubizeho uburenganzira bw'abarundi, ikomeze ubutungane, igwanye ibiturire, irabe ko izoronka iyo izokwiza abarwizatunga. Ariko bigumye uku biri nta kazoza. Nyamitwe ntiyabeshe, intwaro ntiyahindutse, iracarangwa n'urwango, ikibi, guhonyora agateka k'azina muntu, kunyaga, kwiba amatungo y'igihugu n'ay'abandi, ububeshi butagira izina, igikenye n'ugutukana. Inyuma y'iyi nkuru turiteze ibindi bitutsi vyiwe kuko nico ashoboye, gutukana gusa nyene. Igihe cose leta ya Ndayishimiye izoba yubakiye ku bantu nka Nyamitwe bizogorana kuyizera. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Ico utegerezwa n'iki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe. Nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza.